nitwa Deho yobe umunsi. Ndakamazemo mw'imyaka 4. Iciyumviro canje cavuye kumva yuko nabona atakandi kazi nari mfise. Niyumvira ati nshonye ibirato noronka ikimfasha. Niho nabitangira ndashona n'abandi bagenzi bari kumwe babimfashijemwo kugira nkangire kuronka uburyo bwo gukora ivyo birato. Niho rero naciye ndabiyegereza nyene ndakora nyene imisi mikeyi nyene ndakora babona nabimenyereye batangira kuza barampimba agafaranga. Ntambamye nabonye nkitangira mwako kazi ntibyanyoroheye bitanyorohera byarangora abakiriye bakanshwanira nabononeye nk'ibintu. Iyo ikaba yari ntambamye ya mbere. Iya kabiri n'ibikoresho bikaca bitugora kunaronka byo kongera gukora ico kirato c'uwo muntu. Iyo ikaba ari ntambamye ya kabiri yatuma mu kazi bitanyorohera. Harageze igihe ibyo bimaze kuba bibaye ndamenyera n'akazi, menyereye akazi ubonye mbona umenga ni buke buke, atari kumva yuko abakiriye mbona aribo tukoze ibintu bidasohoka, kumva yuko ibikoresho bizimvye. Ibintu dukorera ino benshi niba byitaye bishakira ibyo bintu by'abantu bivuye hanze. Twebwe mwaka kazi kacu niba byihurumbira cyane, mugabo bamwe baragerageza. Akanovera mfise nuko ndonka udufaranga tumfasha, nkaronka n'udufasha umuryango. Niko kanovera mbona. Mbere n'abandi boba bavyipfuza boza tukabigisha bakamenya umwuga bakava mw'ibarabara, kuko mw'ibarabara ntakiriyo. Uwoza tukamwigisha gushona ibirato, tukamwiza kubikora, arashobora no gukorera n'abandi akiteza imbere. Iyo umuntu atamugaye afise ubwenge n'amaboko n'amaguru, byiza yoza akatwegera tukamwiza natwe gukora ibirato, nawe akabona akarusho kovamwo.